Rero mu boss yacavuga ati nige kozi yitwa mobile plant technology. Imeze gute? Mobile plant technology niyo gukora urabona zijya modoka zikora muri mining. Zijya vyimba bitwara bijya modoka binini. Aho imodoka by'ibi truck binini. Truck bifise hydraulic system. You know, air system or that. Hari n'ivyimba. Umba ni bitrake gusa mwe bya bitrake tani biba birimo. Vyose. Bya bitrake navyo biba birimo. Vyose bivuze mobile plant. Hariya mu Butare. So ndiga apprenticeship yatwaye imyaka 4 muri ako kazi ico nize ikintu nakora ni Moshi gupima ivyuma kumenya measurements so ibyo byose qualifying kuraba icuma yuko kiri qualify kugira kije kuri engine kana kama mukeneye kubirinde hanyuma kubaka to build an engine hanyuma ukayitestinga iri okay hanyuma kaje bakayitwara bakayikoresha camvuga ati nindoro the company niho ndacengena mu company yitwa Rio Tinto is one of the biggest company nga muri Australia ndibasa so aho niho tugira service ama train atwara ubutare iyo company rero niyo urimwo gushikuno munsi uhamaze igihe kingana iki namaze imyaka 3 ariho uri kurakora niyo nkora so mugakora rero gukora yo izo engine z'amatrain so aho ivyo dukora akazi kambere kari kubaka ama engine mwana ubu akazi nkora niko kugira service y'amatrain no kuhindura ama filter kuraba ibintu byapfuye kubikora kandi hariho guhindura ama engine to swapping ama engine mu matrain wavyo amatrain mu train kuvyukuri mechanic ni kintu cyambere ni kintu nabonye nishoboye kandi kintu nyene nabaye interested in since I was young kubera I was always curious like ukuntu ibintu bikora like ubonye imodoka ingene ikiragenda ukiyumvira igituma imodoka igenda ivyo nibibazo nibaza nk'ikiri muto rero tukaba twashitse mu gihugu gifise opportunity nyinshi hari igenda ariko nakora koza gasanga mishure bagatatura ikintu cyose umuntu kiyumvira engine bakayisambura yose bagashiraho engine ibintu bitandukanye ukiyumvira umuntu yimvira ikici ikiciyumviro kugira ututuntu so ni industry iri interesting iyo ufise like iham yo kumenya byinshi like ugumu changing ama company nkaho nakoze imyaka 3 nahindura company wiga ibintu systems zitandukanye machines zitandukanye urumva so ni ibintu nakunze kandi ni ibintu nkunda kandi ni ibintu mbona biriko barariha biriko birafasha ubuzima bitegura kazoza neza wavuze ko indege ari batwari bavana hano Perth ikabashikana hanyuma mukagaruka iyo ndege birihwa na company byose ntabwo mwe mu paying Should be that one now. No paparazzi. Nshuti namwe bakunzi mukurikira ibiganiro bica ku rubuga rwacu The Story Room TV turabatahije turabaramukije cyane uno munsi ndi mu gisagara ca Perth niho nagiye gukorera nahuye n'uyu musore w'ibigango mubona ameze neza cyane niwe tugiye kuganira atuganirize byinshi mu buzima bwiwe hano muri kino gihugu ca Australia atubwire ibyo akora atubwire
n'ibindi tuza kuganira. N'umusore murabona ko akwije ibyangombwa byose. Hanyuma abantu muri mu mujyi wa Adelaide cyane mugende mu shoppingire kwa Dume JJ mini market, hari ibintu byose byo muba mukeneye birahari ibiribwa, ibinyobwa, amateke, imyumbati, ubugari bw'ubuswage, ibidanzwa biva muri Afrika mu Buganda nk'ibitoki n'ibindi byose biba bihari. Abantu bagena mu Burundi gufata uburuhuko turashobora kubafasha maison de passage hamwe n'akamodoka keza ko kugenderamwo mu minsi mike ubuhari. Hanyuma rero reka nce nakira uyu mutumire wacu Claude. Gutere ni sakwe amakuru ya hani wanyu muri PF. Turashima no kuri nkuko wabisanze bimeze neza naco ariko imbeho ni nyinshi mugabo. No kuri ngana nakimwe ngaha nta nakimwe kandi ari anyway nibaza nturamenyera ntuze kare ka PF. Hanyuma Claude nashimye ko twoganira ko nabonye umengo bisi byumviro byinshi twara discussinze ku bintu bya marriage turi mu modoka numva umenga kwanza umaze imyaka ingahe hano mbwa? Namaze imyaka 18 so naje ngaha 2006 uri hano kandi washyize hano urakana gato ubona ibihe birahinduka niho byavuye abantu bakwitangura Yebo n'izina bampaye ku mupira mugani ashije aramfashe nta bari guhaye ku mupira byagenze gute? Ingene vyagenze fresh from Africa nta kirato nari mfise namba Yebo ningiza igori namba Yebo ari umuntu yitwa Prime yavuze ati amengiza gori na Yebo bisha biheraho ngo ni Yebo n'uyu munsi urondeye umuntu yitwa Claude ntisha kumenya tavuze Yebo abantu bazi Yebo Claude Yebo mara agapira warahebye gukina ubuntu kiri kuri agakina yewe bivanye n'akazi kubera ndi busy n'akazi nyene usanga nta mwanya afise kubera iyo nkorera sinkorera ngaho mu gisagara ahantu nyene mfata indege sabiri nkamara y'imisi 8 hanyuma ngaca ngaruka mu gisagara ngaha nkamara y'imisi 6 sawa muri iyo misi 6 usanga nyene naturiye gusa gatonya. Akazi kawe nico kintu cankweze cyane bituma mbona ko twovugana nkagushira ku ino kamera yacu ukatuganira tukamenya yo career tukamenya ingene byagenze nako kazi ko usanzwe ukora. Rero warageze hano 2006 warukira umwana muto sinda kubaza imyaka wari ufise ngira ngo ushobora kuba udashaka kumenya ko imyaka yawe bamenye ko shaje nkiri muto ugera hano rero uja kwishure byatanguye gute washikiye muri primary bigenda gute? So igihe nashika hino hariho programme hino bafise yuko umanza kwiga icongereza so mpeje icongereza cangenda nyene kwiga mu college hari college yitwa high school yitwa Barga hanyuma cangenda college yitwa Barajura college hanyuma mpeje ngaho mu 12 niho nyene nari very confused. Warazi keshi yo iheze 12 you don't know what you wanna do uzi icishaka gukurikira especially ku bantu twebwe tatanguye kuza ngaho muri Australia wasanga umuntu atamenye ibyari byo ata muntu wobaza muri ico gihe cyari confused sinari nzi aho kugenda kubera ntabo nzi no one to look up to so naciye mpeje high school naciye ngenda gukora akazi gukora ibintu by'amakeke ahanye ni cake wizanye no gutekera cake cake urashobora guteka ibyo byose nyine aba muffin aba biscuits ndavuye kure niyo bacugenda gukorera mugani rero ndi muri ako kazi byatumye niko ndiyumvira akazi woza mvuga ati kubaho ata chete mfise ata certificate ikintu novuga ati kugira nerekane abana umuntu aje ya 12 hano ni nkuko nta bintu buriga nyene abari ibintu biraho nyene bisanzwe nta qualification iboneka ubufise bitandukanye na hari iwacu Burundi usanga umuntu ya 12 canke yaheje mu mwaka wa 13 abafise akaratasi yoshobora no gukoresha agasaba n'akazi burya guheza ya 12 ni nko ni nk'ikiraro gishobora gushikana handi hantu rero ngiye ku kazi mvuga ati urazi amahera araryoshe
hari igihe ukora ukashaka kugumeyo kaguma ushaka niyongere n'uwundi mwaka niyongere aho rero nari nafashwe nk'imyaka 2 mugana iyo nimviye kazoza nimviye maybe future abana ubuzima kwerekana example ya familia so nahisemo kuvuga ati hinge meba kazi ngende mu bintu by'umwuga cyangwa ibintu by'imyuga ntiwashimye kuja kuri uni ariko washibona ko uja mu myuga muri uni sinashatse kugenda muri uni kubera kuva nkikiri umwana hari ikintu niyumvamo gukora ibintu fixing ibintu naragerageje ibintu vya plumbing byo navyigiye ibi by'amazi rero ngiye kuvyiga navyigiye hari hino bafise programme yitwa pre apprenticeship nahantu ugenda kwishure bakakwigira amezi 6 uhejeje ugenda kurondera apprenticeship ariyo pre apprenticeship ugakora so apprenticeship ni programme yuko ugenda ku kazi baguhemba mugani mu boss wawe uri kuri ariko arakwigisha gutwara ku ishuri uwo mwuga kanaka aguhemba mwakaguhemba amahera make nyene kwera ubukiri mwaka uri mu mwaka biye kandi ubukiri muto ibi bya apprenticeship menga umuntu bararaba n'imyaka uri nk'umuntu mukuru nka je ndiko ndasaza hari igihe batakwemerera barashobora biravana opportunity yawe barakwemera kandi n'amahero ronko barashobora kuronka amahera y'abisumbuye usanga byose biravana na company uriko yakora ucukomeza ivyo nyene by'amazi hanyuma bigenda gute by'amazi naravyigiye amezi 6 ndabiheza mugandi ndiko ndaraba kazi kubera ivy'amazi hariho kubera kera niyumvira ni ibintu dealing ibintu by'amatwareti ibintu by'ubucafu ivyo nacenda bihagarike hanyuma ndasubira ibintu by'ubumeme ndagenda ku electricity ndavyize indwi zibiri nabonye kubera muri ico gihe icongereza nticari cinjire neza so ibintu by'ubumeme ni ibintu wiga ibintu utabona so ikintu cyacu utamenya utabona bariko barakisigura mu congereza nagihe biragora usanga harimo amaterminology mashasha utazi ibintu so ngaho rero niho naciye mpitamo mvuga ati ngoma nkore ibintu vya mechanic so mechanic narige ikintu citwa pre apprenticeship mechanic yitwa heavy diesel mechanic ndayihejeje cyuza mu bya mechanic vuga ibyo gukora ama engine heavy diesel mechanic gukora mechanic ibitrack binini bijya diesel mechanic urumva ni engine by'ama diesel amakamyo bikora mu makamyo bijya ajya mu matrain byose laka hanyuma rero mpejeje pre apprenticeship ndaronka apprenticeship rero mu boss yacavuga ati nige course yitwa mobile plant technology imeze gute mobile plant technology niyo gukora urabona zijya modoka zikora muri mining zijya vyimba bitwara bijya modoka binini imodoka by'ibitrack binini truck bifise hydraulic system you know air system hari n'ivyimba umva n'ibitrack gusa mwe bya bitrack tani biba birimo vyose bya bitrack navyo biba birimo vyose bivuze mobile plant hari mu butare so ndiga apprenticeship yatwaye imyaka 4 rero challenge nafise nale naronse aho nakorera twakora ibintu byo kubaka to build ama engine y'ama train yani mukubaka engine muyihereye ku ntango nyene bakazana ibikoresho mukubaka mukayibuildinga engine yose mukayiheza hariho i company yitwa BHP bavyubaka manual canke ngira ngo haba hari ibintu by'ibi robot bizubaka ibintu biremeye bakoresha abantu usema hari forklift hari ama cranes urumva mukabuilding nyene engine mukayinga so ige murako kazi ico nize ikintu nakora Moshi gupima ivyuma kumenya measurements so ibyo byose qualifying kuraba icuma yuko kiri qualify kugira kije kuri engine kanaka mamukeneye kubigene hanyuma kubaka to build an engine hanyuma ukayitestinga iri okay hanyuma kaje
bakayitwara bakayikoresha kuyikoresha rero ndiko ndagira apprenticeship kubera kwishuri twiga ama system atandukanye so hariho ibintu byinshi niga ivyo niga kwishuri n'ivyo nkora ku kazi byaratandukanye so naronse challenge a little bit mugani none kubera ibyo wiga byatandukana n'ibyo ukora ku kazi kubera mobile plane technology ni nk'imodoka tuvuge imodoka ifise ama system atandukanye hari system ya steering system hari system ya starting system hariho recharging so aho nakorera ibyo byose nta system gusa ni kubaka ama engine urumva so ugasanga nyene ivyo wize nta nuko urikora niko birahura nivyo ukorera nivyo urikora mugani ku buntu bw'Imana vyose nahekoze ndarehejeje hanyuma rero ncamvuga ati kubera bivanye n'akazi niko nakora mvuga ati ngumye aha hantu nta vyinshi no kwiga ncamvuga ati ndora company niho nacengena mu company yitwa Rio Tinto is one of the biggest company nga muri Australia ndibasa so aho niho tugira service ama train atwara ubutare iyo company rero ni yurimwo gushika no munsi uhamaze igihe kingana iki namaze imyaka 3 ariho uri kurakora niyo nkora so mugakora rero gukora yo izo engine z'ama train so aho ivyo dukora akazi kambere kari kubaka ama engine mwana ubu akazi nkora niko kugira service y'ama train aha no kuhindura ama filter kuraba ibintu byapfuye kubikora kandi hariho guhindura ama engine to swapping ama engine mu matrain wavyo amatrain mu train itrain izingene zitwara abantu hariyo izitwara ubutare ziva hari nyene kuri mining site zishobora kubuzana nkino mu gisagara so vyabi modoka nakora nigiye nivyo vyimba ubutare hanyuma rero bukaca bipakira hari bipakira mu matrain hanyuma rero urabitubwiye mu ncama make mugabo ngira ngo ndakangerageze bazibazo bikeyi ngira ngo n'abatwumviza none cyo kwandika muri comment niba ufise itatasobanukiwe hano Claude azosubiza muri comment section none rero iyo company uvuze ko mukora nyene mugakora service mugakora ama engine ya train nta bindi ukora gusa n'ibyo by'ama train ibindi bijanye na mechanic aho wowe ntabwo bijejwe so vyose ni mechanic hari guhindura components kubera i-train rafise ama system atandukanye so iyo kwanyere ku imodoka iyo icuma capfuye nka radiator system yapfuye so isigura yuko umuboss avuga ati genda uhindure ijya system so pretty much ichapfuye cyose ico ikintu ba schedulings guhindurwa kicarapfuye tukagihindura so pretty much i-train yose ichapfuye cyose umuntu abafise uri office uri qualified kanaka guhindura icapfuye ukavuga ati kicapfuye umuntu ari qualified hana zobikora ni Claude canke kiriya kindi muri systeme uri qualified cyane muri ibyo ni runaka vyose pretty much as a mechanic vyose ububizi muga bufise specific area operating amo cyane gusumba nka jewe maze imyaka iri enough kumenyera ka hafi ibintu byose laka navuga ati nta assistant sha nkene ndashobora kugenda hajya mfati iki kuburyo ushobora guservicing ama systeme yose ya train kandi rero service ukabitesting ukavuga ati biratunganye ni mugenda kandi rero hariho aba electrician kazi kabo hariho n'aba mechanic so umu mechanic nashobora gukora ibya electrician urumva umu electrician arashobora gukora ibya mechanic mwani ashatse arabiye kubera izo trains zikoresha high voltage so utafise
utari qualified mu bya electricity kandi ni ibintu biri dangerous so hino baragerageza kugira umuntu w'umumekanika utafise icete udakora ikintu tigiye kandi bashaka ko umuntu akora ikintu cazi kubyo udahava wonona ibintu ngo babe bimera nabi niko biri usanga company iri kirahomba okay siyo guhomba gusa no gufungwa wona fungwa kuraba amagara y'umuntu kugira ntiwiyice canke wice abandi bantu ntibabigisha gutwara itreni namwe muka gutwaza mwakoze ama engine mugapima ukayitwariza ukaraba bine bimeze ugutwaza twatwaza mugana hariho limit hariho limits umuntu ashobora gutwazirizako mwe mutwara nyene nk'abari ko baratestinga kuvana itreni muri workshop twitwara hanje twahishije kuyikora tukaca twitwara outside kugira abandi bantu bajya batwaza imwe abajeje kuzitwaza bacha bagenda batware bagende bapakira imizigo bayimanukane mu gisagara kubera nivyo gutwaza bifise yindi qualification yabo mwe gusumva muravana aho mwazikoreye muri workshop mugasohora hanze hariya ahanyuma abandi bagenda bagakomeza ariko nk'ubu itreni yapfuye mu ibarabara bakabura umushoferi urashobora kuyihitana ukadutwara ntangorane burya se ibintu bigoye gusa akantu ugenda rive imbere n'inyuma erega twere tabizi twiyumvira kumenya n'ibintu byinshi bikomeye ari ni ibintu ne igari ragoye kutwaza muri kiterene nibyo okay Claude uvuze rero ko ukorera mining site uvuye hano mu gisagara ca Perth indege hagenda amasaha 2 so indege hagenda amasaha 2 so akazi kanye nkora imisi 8 yene imisi 6 ndi muhira atashobora kunakora uragenda ukamara iyo misi 8 uri kurakora hari nyene indege kaugarukana hano muhira nta gihe hashobora kubaho nka emergency bakabahamagara mukagenda mugakora nk'iminsi irenga iyo minsi 8 emergency urafise muri contract bagukeneye nuko vyanditse bagukeneye ushobora kuvuga no mugani bagukeneye hanze ya misi yawe 8 y'akazi ni ibintu muvugana mugani iciza ni kubera iyi company yafise abantu benshi hari abantu baba hariya babayo bagumayo n'abandi bagira 5 n'abandi bakora bataha so kugira hagere to the point yuko bankeneye hariya sinzi yuko kubera hari abantu tufise ama group atandukanye turazi ko iyi ntara ya Perth iri ni imwe mu ntara zikomeye mu bintu by'ubutare hano mu gihugu cya Australia kandi twabonye n'abantu benshi ugwaruka gwinshi hano muri kino gisagara bakorera nyene mu mining site bagenda bagaruka wowe ntiwakoze burya bundi buzi bakora muri mining atari ubwo bw'umechanic jewe akazi kose jemaze gukora nk'ubuzi bubiri butandukanye ndibaza hari yanyene kuri mining no muri mining byose byari mechanic ariko ngira ngo ibya mechanic nibyo biza n'ubufaranga twinshi gusumba bajya abandi bakora amafaranga benshi sinzi urazi yivuze kuba menshi hariho umuntu avuga ati angahe ni menshi n'umuntu avuga ati ibihumbi 10 ni make so kuvuga ariko urumva amahera yo kutuma umuntu abaho ariyo ayo ni sawa nta kibazo ariyo kwera nawe uri umusore gushika no munsi umusore Tenda twarakomye induru ngutuzanira umuntu uravyanga God time is the best no urindi iki Mrs. Right kana gaciyemwo Mrs. Right Yebo hanyuma ngira ngo abandi bafite ibindi bibazo kuri ibyo bya mechanic barashobora kuzobaza ariko nashaka kubaza urabikunda is your dream ubona ari ibintu wamye wipfuza ko wokora ni igiki kiguha morale yo gukomeza nimba ubikunda kuvyukuri mechanic ni ikintu icambere ni ikintu nabonye nishoboye kandi ikintu nyene nabaye interested in since I was young kubera
I was always curious like ukuntu ibintu bikora like ubonye imodoka ingene ikiragenda ukiyumvira igituma imodoka igenda ivyo nibibazo nibaza nkikiri muto rero tukaba twashitse nkamubwiye mu gihugu gifise opportunity nyinshi hari igenda ariko nakora koze gasanga mw'ishure bagatatura ikintu cyose umuntu ukiyumvira injini bakayisambura yose bagashiraho injini ibintu bitandukanye ukiyumvira umuntu yimvira ikici ikiciyumviro kugira ututuntu so ni industry iri interesting iyo ufise like iham yo kumenya vyinshi like ubwo changing ama company nkaho nakoze imyaka 3 nkahindura company wiga ibintu systems zitandukanye imashini zitandukanye urumva so ni ibintu nakunze kandi ni ibintu nkunda kandi ni ibintu mbona biriko barariha biriko birafasha ubuzima bitegura kazoza neza ego none Claude tubwire ni nyungu iyahe ubona aka kazi kamaze kukuzanira mu iterambere ryawe ituma uvuga ati ahantu sinzohaheba vuba inyungu kuri jewe icyambere na mbere nakazi kazana income kandi nkaba kazana udufaranga kandi nkakabona yuko ari nk'ikiraro kugira burya dream yanje siyo gukorera umuntu siyo gukorera ushaka kuba self employed wikorere siyo kuba self employed kanshikana ahantu hamwe mvuga ati aha nyene ivyo kazi ni choice urumva so akazi nakafashe nk'ikiraro kugira kanshikana ahantu kanaka aho hantu wifuza gushikana hega Claude aho hatubwira ahantu numva yuko nubwo noryama amasaha 28 atangorane ukaryama mugabo hari ibindi bintu ko birakwinjiriza amahera so pretty much like duke ndonka udushira muri investment udushira muri investments zitandukanye ubu nk'abandi bana bari hano bifuza kuba bokora ibyo bya mekaniki biroroshe biracayoroshe nk'ico gihe cy'iwanyu mwe mwabyinjiramo biroroshe bumva byose ni kuba focus kandi ikindi kintu mbona chance yanje sinogeranya ne chance y'umuntu ugasanga wakwize wize umwana rwose opportunity generalize umwana igihugu cyuzuyemo ama opportunity so kuba kugwara kwa ngaha nyene no bahado imvuza ati laka kuba hano uri mu mechanic ni numwuga mwiza kandi numwuga mwiza kabisa ushaka kubuteza imbere wavuze ko indege ari batwari bavana hano Perth ikabashikana hanyuma mukagaruka ko iyo ndege biriho na company byose ntabwo mwe mu paying ivyo byose biriho na company kandi niyo tuba nahaya yo muba kandi hari injya ziriyo kandi wamubaye ahantu heza nyene baba barahubatse imeze neza ntameze neza murara mu ishamba gym ririho injya zaje zose ibyo ushaka kandi mwari rero ugiye hariya gusa ni kwira kugerageza umuntu kubira amagara yawe kubera hari abantu benshi bagenda hariya bagishinga ingeza hariya kubera ari nyinshi ziri mu bwose koko bitandukanye gasanga bakabayo bavyibushe bangana n'inka ariko hano ntibaba mu ishamba nyene muraba ahantu heza n'ahantu heza hari inzu air condition n'icumba harimo TV fridge cyose okay hanyuma Yebo mu byo wifuza gushikako uri Murundi wavuye mu Burundi kiri umwana mutoyi ariko I believe n'igihugu cy'u Burundi uraciyumvira hari imigambi uri kurakora hariya mu Burundi canke upanga gukora vuba vuba ora nk'ibyo bya mechanic mu Burundi turabikeneye ko bitwara bwo buhinga buri ku rwego nyene gwino mu Buraya bugashika hariya mu Burundi what's your plan for the country kuri mechanic bijanye na mechanic novuga ati mvuze ati ngiye hariya nkwirikire bya mechanic quality mwana igenda mu Burundi nabonye aba mechanic kandi barabishoboye mugani quality n'ibikoresho Yebo n'ibikoresho
nivyo mbona Burundi buguze ibikoresho bakoresha uburyo urumva ivyo nivyo novuga ati ngiye mu Burundi kuzana ijya quality yo hino ndayitwara mu Burundi. Hari plan ufise cyane? At the moment sinda kwicara mugani vyumviro birimo sindicara kugira nayipange umugore ni Gari azoboneka? Umugore uracarondera? Imara nitanga umugore. Tubwire Instagram yawe. Claude Yebo. Claude Yebo? Na Facebook niyo nyene. Yebo, muri iyi jeni yawe, muri career yawe turiko turaheza kubera imvura iriko itanguye kugwa, ni biki wize wabonye ubuzima? What's life for you? Life kuri jewe ubuzima. Life ni kubana n'abantu neza, to be kind, urumva, to be positive. Nico mbona kubera ubuzima no gufashanya. Reka nagushimira cyane Yebo, wakoze ku mwanya wawe. Imvura. Okay, thank you. Okay.